ndagushimiye cyane ko witavye rino sango, kaze karibi wacu dusangira ikiyago. Ndagushimiye kandi bivuye ku mutima, mbona wigoye cyane ugashika no ku mwanya. Mbere yuko je ntangura banza umbwira ico wofata. Chérie, ntuzikora akajui, urantunga nibishika sigaye nkunda kwibagira. Banza umbwire kwanza abavyeyi barakomeye na Patrick na Audrey baraho bose vraiment kandi ngo yambu cane. Numbero nyamukuru yatumye ndagutumako nikubwira ko ndambiwe n'amakosa we ukora. Nasanze kugenda nawe arimo kuyambika umuzana, maze umunsi n'umunsi bashobora kumitana. Ndababaye cyane kukubwira ko ndambiwe, kandi nagomba kukubwira ko je nawe birangiye. Wambwiye nishime nshake ntambe ntariki, kuko naraye ndonse utazopfa je wamvanze. Nanje ati ça c'est bon, naraye nguye ko agatishira mu ginyo ntwengera mu majigo. Wambwiye mu vyo wanka ko wanka cyane kuvangwa, ukanka no kuvanga tufata urangabisha. Wongera umbwira uti ndakubwire chérie, umunsi uzomvanga nzogutemesha umupanga. Amategeko we wampaye nta na rimwe narenzeko. Ansavye guheba inzoga nca ndaheba, nca ntangura kunywa bibo ndaheba na yasongo. Nsaba gusenga iwanyu n'idini ndahindura, ivyo wambwira ko kizira ivyo wakoraho ntabona. Urinda umera nkuko ntaragushikana mu nzu, numara kuhagushikana ntiwaba unyambika ikanzu. Oya vraiment. Genda jewe ndarambiwe nayo manyangu kora. Genda jewe ndarambiwe nayo manyangu kora. Genda Abagenzi barambwira ko maze iminsi nibwa nkaguma njebajeba, ndabifata minenegwe nibaza ko ari blague. Abagenzi babimbwiye nakunda kuvuga sivyo. Hari umugenzi je yambwiye ko yakubonye kwa Diblo, kandi ishati ya Diblo ntiyarifunze n'ibifungo. Amaso yawe nayo wamengo wanyoye isongo. Cumubwira nta kibazo ngo mari mu masengesho, abigira ibintu bito nahava duzugwamo. Uwundi musi naho ndakubona je nyene uri kumwe n'ikigabo kigufashe hajya nyene. Amazi n'amatara muri jewe vyaracize, gushika naho umugenzi ahamagara ambulance. Nigiki cyatumye gamwigemewe umvanga, nuko nase gusabijya nawe ugacumvanga kujya. Yo chérie, urambeshe numva no gutwika gushika kukunoza, nuko gusa ndi umukristu Yesu ivyabimbuza. Aho utagiri isoni ngo ndagupresente ku bavyeyi, yaba naragupresence ntiwari unyambitse iceyi. Genda jewe ndarambiwe nayo manyangu kora. Genda jewe ndarambiwe nayo manyangu kora. Genda Ibuka mu minsi ugomba kumbwira ijambo, warafata ukanyegera mu bitonzi ukarimbwira nkakujya kwa patiri ariko asoma injiri. chérie, wumva ushaka iki? Ariko uburanka nkamira nkakujya kwa pastori yirukana amashetani. Chérie, wumva ushaka iki? Namaze gufata ingingo nta na kimwe je mpindura, nawe ukwambara umugozi ugashaka ukinigura. Nakubwiye ko ngwaye amaso uco bibaza ko ndi impumyi, utufata ubuki bwanje uziko budasangirwa uhereza abashenzi bawe. Ego ndi umubono ariko niwo mpenda, ko mu cumba c'umuhungu wari gukina ikarata. Ndi umuhungu je nitonda ndarangwa n'amanyanga, banyita Bezos nkaba nkundwa na benshi. Ariko nicabujije kusigasiga ivyondo, ukavuga ko wamboheye mu kwaha. Ngo ndi mafia rofa bono kandi umufyeta nkono, urapfa guca muhira dore laptop yawe ndaguhaye ko mukado. Zohora unyibukirako haguruka rero ugende. Ndaseje sigenda. Genda jewe ndarambiwe nayo manyangu kora. Genda jewe ndarambiwe nayo manyangu kora. Genda Yeah, ni Bezos, Kihosha White na West
Joss D, Light of Buja together. Komeza wihangana.